Good morning my brother. So reka ngerageze kugusobanurira amajambo make. Berry exchange ni iki? Berry exchange ikora gute? Berry exchange imaze igihe kingana gute? Canke ifise icizere kingana gute? Ko tuzi twakoze ama business menshi atandukanye, nyinshi zikaba zarugaye, zikagenza zidutwara amafaranga yacu. Mbega Berry twiha icizere kingana gute? Brother, ikintu cya mbere nagomba kukubwira, Berry yatanguye 2020 mu kwezi kwa gatatu, itariki zitatu. Ushaka kubibona ngaho ku screenshot. Kandi Berry ikintu cyose bakora bagenda baratanga amatangazo, icyo bita mu cyongereza announcements. Naho nyine ushobora kubona ukuntu bagiye baratanga amatangazo kugeza uyu munsi. Itangazo rya nyuma rivuga Christmas 2022 guhera muri 2020. So my brother, Berry ni ikigo gikomeye gifitaniye partnership canke gikorana na n'ikigo gikomeye ku isi kijeje iby'imfuvyi n'abapfakazi FC Global maze imyaka myinshi. Nawe ushobora kugenda kuri Google ukabyirondera igihe maze imyaka myinshi ikora ibintu byo gufasha abapfakazi n'imfuvyi. Rero niyo mpamvu uzobona muri Berry exchange harimo ibintu byo gufasha abapfakazi n'imfuvyi. Ngira warabonye ko ngaha mu Burundi twabikoze, twagiye kuri fondation Mariam mu Kinama dufasha abana barenga 70. Amafoto nawo nyine urayafise. Ku kintu kijanye Berry ikora gute? Berry ni exchange nk'izindi, ntabwo ari business, ntabwo ari business zitanga tano ono investment wapi. Nikimenya amenya ko atari business, nta binary irimo, nta matching bonus irimo, nta directing sponsor uzanye umuntu nta mafaranga baguha, cyangwa imwe byo kuvuga ngo uhuze umuntu w'ibubafu n'uw'iburyo nta birimo. Bige byo kuvuga ngo amayunilevo ngo umuntu nguzanye ngo uramujya ku unilevo ngo ku mafaranga yiwe ntibirimo, kuko amafaranga aguma ari gwiwe, amafaranga n'umutahe wiwe. Rero ikibaho ni iki? Mu gihe uzanye umuntu nka kujya ko muri Binance cyangwa Ere Bank cyangwa Getiyo, aya ma exchange akomeye, uzanye umuntu kamuha linki urunguka mu gihe akoze trading. Muri Berry rero batanga trading zizewe zishobora kunguka 2 à 11% par jour. Iyi soko imeze neza 10%, 7, 8 twarayunguka. Isoko imeze nabi 2.5, 3%, 3.5 araboneka. Rero mu gihe umuntu agurishije hari fees bamukata. Nk'akarorero umuntu yatanguje 1000 akagurisha baramukata $10. Nivuga yari kuronka nka $40 acaronka $30. Iyo $10, 35% ya $10 ija ku muntu wamuzanye, 25% ikajya kuri deuxième génération, 15% ikaza kuri troisième génération, 25% ija kuri deuxième génération, 15% ikajya kuri troisième génération. Nivuga 75% ija isubira mu bantu. Ariko ni commission hava ku mutahe w'umuntu, ava ku nyungu, ku nyungu ifatanyije n'umutahe. Aho rero ayo mafaranga 25% cyasubira muri company. Ikindi ugiye gukora rotre bagukata 6%. Urumva ko company yunguka. Ni nka kujya nyine kwa Binance ugiye gukora rotre baragukata $1 ugiye kurungikira umuntu. Umuntu yari kara tradinga uramunguka ko niyi nuko. Ikindi akabijya umutahe wawe, umwanya ushaka kukurirayo urawukurayo, umwanya wari wose ushaka urawukurirayo muri Berry. Ikindi bariko baragerageza kugura ama office mu bihugu bitandukanye. Berry maze gukomera. Berry source yayo ni mu Bushinwa, n'umushinwa yayitanguje. Nkuko tubizi ama exchange menshi ntabazwa ba CEO kiretse wa Binance niwe yigaragaje, ariko nk'ubu wo kwaza ngo kuko ini ninde wa Getiyo ninde wa Ere Bank ninde n'uwa Berry, kiretse abakora muri departement ntazwi. Ariko ibintu arika arakora, urabona brother, bino bintu bya cryptocurrency ariko nibibe, urabona nk'uwatanguje Bitcoin ntazwi kubera kiba beshi binyegeza, kubera ko abari karapfuhira amabanka, abari karagira amabanka canke iki zino za FBI zo murondera. Niyo mpamvu zikomeye, niyo mpamvu nka Bitcoin tovaho, niyo mpamvu zino exchange zikomeye zitovaho, kubera banyene zo beshi ni babazwe.
rero beri rero kirateza imbere abantu vraiment bariko bakora amafaranga. Akarorero utanguje nka $10,000 buri munsi pe urabona $300. Brother, $300 n'amafaranga menshi. $300 n'amafaranga menshi. Utanguje nk'igihumbi urashaka kubona $30 par jour. Utanguje $100 urashaka kubona $3 par jour. So nuko berikora. FC Global nayo iriki koriki. FC Global ni iriki shinga mabiro. Niyo mpamvu uzobona PDF zibiri. Hari PDF ya Berry Exchange na PDF ya FC Global. Aho rero niho hazabamo ije ma VIP byo navyo bimenya umuntu yamaze kwinjira. So aha rero Berry akabijya nakubwiye icyambere nuko ushaka gukura umutahe wawe. Ushaka kuvuga ati reka je ntanguze nka $10,000. Abaye $20,000 cyo nkuramo kandi mu kwezi kumwe uba wakuye mu mutahe wawe, umutahe wamaze kwa fwad. Ugacufatira riske ku nyungu yiwawe. So ikindi naco novuga nuko twege turi imfura za Berry muri Afrika. Ko Berry yatanguriye mu bihugu by'abazungu, muri Afrika igiye kwagera mu za 2020 ntigiye kwagera neza. Niyo mpamvu bariko bubaka headquarter canke office nkuru yo muri Afrika, South Africa. Kandi umenye ko mwe kuyishinga babatse $10 million kuko South Africa no mu kugira amarotre byose bakoresha amabanki. Warayibonye bakoresha amabanki brother. Ariko Berry, ikindi Berry novuga ko ciza, urabizi bro ko buri échangeur cyangwa buri site yose bayihostinga. Berry bari hostinze kugeza mu kwezi kwa itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2023, ariko mu mpera z'uku kwezi kwa 12 2020 barayongeje hosting. Ubizohera 2024 le 13 z'ukwezi kwa gatandatu. Bro nagira urabe rero capacity ya Berry. Uziko bahostinze uyundi mwaka ariko hatike zaba maintenance. Ariko hari gihe bahostinga muri Binance hakabanza kwa maintenance. Urumva Berry iyo server physical nikomeye. Aha ikindi kandi wavuga ngo 2024 none izo ayugaye oya bahostinga keshi amayishanje cyangwa amasite mu mpera z'umwaka. Genda urabe no kuri Binance bayihostinze yari yagera 2024 itariki imwe y'ukwezi kwa kane 2024, ariko ubu ni 2025 ukwezi kwa kane itariki imwe. So rero n'utwo screenshot nshobora kutuguha icyo n'ikindi kintu kizera ko Berry kihari, ariko tutibagiye kandi mu kintu cyose dukora kwa gufata risk. Icyo nacyo ntukakibagire, ivyo nama ndabibwira abantu ikintu cyose dukora. Niyo mpamvu je nkunda kubwira umuntu utanguje $200 ukabona wawe Catres kuramo $200 yawe dufatire risk kuri ku nyungu maze kunguka. Bro birashoboka ko Berry ishobora kudushikana ahantu hakomeye kurusha n'ubundi business bwa fake twagiye dukora. So rero reka dukore Berry kandi ndazi bizogana neza vraiment. Reka tubandanye kwereka abagenzi, umugenzi umweretse Berry akanka ntukamuhate. Don't force them. Ibikorwa cyangwa results zawe zizobazana. Hama ugira umunsi mwiza my brother.